ubuzi bwaho buragoye ariko Mm. burashindiriye rimwe rimwe shetani ikorera muri byinshi Mm. ashobora kuza nk'igisare Yego. usanga kigushize muri mudu Mm. kigushize ahantu ngira ngo sinzi ibintu bisigura ariko Mm. Go. rero urumva mukundanye akubwira aho agukunda Mm. akubwira ko muzobana Mm. mugabo mumaze nyene kuja mu nkundo Mm. mukajahirwa mwese Yego. usanga bibaye ibindi rero amaze Mm. kumuha ka video akavuga ati mpa amafaranga tampaye amafaranga ndashira ku turafise umu ambassade nukuri ati taha abarundi kazi biwacu Mm. iyo mutabaje Mm. ntashoka Mm. ntashoka agomba kugutabara Abakunzi basenga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta n'umunsi n'umwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu je nitwa Aurezide Sniper anyita ntwari musanzwe bimenyereye imisi yose ngerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ndabanezereze kugira ngo ndabahereze ubunezero bigiye bitandukanye ngerageza kwazanira abantu benshi abagiye batandukanye niyo mpamvu none umunsi kandi nicaye muri kino kibanza kugira ngo nkore ikiganiro ciza cyane numwe mu bantu nizira ko muza gukunda yitwa Georgetta nagira ndabwire ko ni no mu diaspora so reka ndamwakire mu cubahiro ciwe abanza baramutse ndabaramukije cyane nizere ko muri amahoro natwe turaho turashima Imana nkaba nitwa Georgetta ndi umurundi kazi yego ndabaramukije cyane okay. Amakuru ufise uri mu diaspora yego mfise amakuru yuko umaze imyaka igira ku ndwi yose utari muri kino gihugu c'u Burundi yego nimba atari banga wari mu gihugu ikihe tugire ku mayange byari bimeze gute okay murakoze nari mu gihugu ca Arabia Saoudite Mm. niyo narindi kandi narashitse amahoro ngaruka amahoro nta kibazo nagize nasize uburundi bwacu ari amahoro nsangana amahoro kandi byaranezereye cyane nkaba nongeye kuramutsa abadiaspora bose bari muri Arabia Saoudite bari mu bihugu bitandukanye ndabaramukije cyane mukomere mukora akazi hama mugire igihe cyo gutaha kabisa ikibazo canje umaze imyaka indwi yose utari mu gihugu c'u Burundi imyaka indwi n'imyaka myinshi iyo utabona ahantu mu Burundi uko wahasize nuko wahasanze nike kintu wasanze cyarahindutse cyane okay mu Burundi nahasize amahoro ndahasanze amahoro yego nibihe bintu rero bw'abarundi n'abarundi kazi nasanze ari amahoro pe kandi ndashima bwa mbere umukuru w'igihugu aragahora ku ngoma kuko iyo atabawe twarukoronka inzira kugira ngo tuje kurondera ubuzima yego okay ariko igihugu c'u Burundi gisa n'ikiriko kiratera imbere mu bijanye n'inyubako nikihe kintu cagutunguye cyane ugishika ku kibuga c'indege mu Burundi urakoze cyane shize ku kibuga c'indege narakubitije amaso imbere zanje hari ahantu bita ngo ni muri quartier Miroir yego je ntaho nasize nasanze ahantu heza cyane yego urabona heza pe haratesa kabisa igihugu c'u Burundi ni igihugu ciza cyane so ndashaka kumenya imyaka indwi iyo ahantu tumenyereye cyane cyane ku barundi kazi bagenda mu ivyo bihugu byabo barabo kurondera amafaranga nimba atari banga nizihe ntambamyi canke nibihe bintu bitari vyiza muhurira navyo hariya iyo mwagiye kurondera amafaranga okay urakoze duhorana byinshi duhorana byinshi mugabo ryabanga ry'abarundi n'abarundi kazi turabifise yego mu bihugu by'abarabo urabona ibintu byinshi bitandukanye ariko kubera uzico uba wagiye kurondera urashindiriya ugasenga Imana ugakomeza kwihangana hanyuma Imana ikabikora okay kuri wewe nyene nka Georgetta nikihe kintu kimwe wahuye naco kikagukomeretsa cyane ku mutima wawe ugatangura kwibaza impamvu yatumye ugenda hariya mu bisanzwe ubuzima buragoye buno rero bugoye ugize Imana ukaronka ako kazi bwa mbere ushira Imana imbere hamushize Imana imbere ukaca uraba ivyo baguha
ngene bimeze Ego. ubuzi bwaho buragoye ariko Mm. burashindiriye rimwe rimwe Mm. iyo uhuranye n'umubosi ameze neza Ego. hari igihe aguturubika hari igihe agukubita Mm. hari igihe nyene akurya umutima mugabo wowe ukavuga uti mana afasha iyo Mm. aguhembye neza ntaguherane Ego. urashindiriye Mm. rero abantu kenshi abantu tuja hariya duhura n'ibibazo bitandukanye hari aho ukora ntibaguha amafaranga Mm. hari aho ukora ugakubitwa Ego. ariko gikuru ca mbere ni imana Mm. Rero je nshaka kumenya n'abantu banje barashaka kumenya nka Georgetta ni ikihe kintu kimwe cyakubayeko kiragukomeretsa cyane ku mutima ku buryo wumva uvuga ati sha je hano hantu sinari nkwiye kuba narahaje cyangwa ugatangura kwipfuza gusubira inyuma. oya je ntaco Mm. ntaco pe kuko ahantu nashikiye Ego. mu bisanzwe rega ntahure Ego. turagenda uko tugenda Mm. canke uko ugenda mu muhana w'umuntu Mm. dusangiye imitima Mm. none ubona dufate nk'aho canke ahandi Ego. imana yatandukanye umutima niko itandukanye n'ibikorwa Ego. rero umuntu arakomeretswa na byinshi mugabo Mm. gashira imbere kwihangana Okay, ni ukuvuga wewe uri umwe mu bantu batigeze bahura cyane n'intambamyi cyangwa batigeze bahura n'ibibazo byo kuba mu kiriya gihugu c'abaraho. oya pe nta kibazo nagize Okay. kuruhana nararushe Mm. kuruhana nararushe kandi ni nk'uko kwino mu Burundi ushobora gukora akazi ukaruha Ego. ukaruha Mm. ko je n'ukuri noba ndiko ndabesha bosi wanje ntiyigeze areka kumpemba Mm. ntabwo nigeze ngwara ngo arehe kumvuza Ego. ntabwo nigeze nambara ubusa Mm. nta n'umusomo Okay. nta n'umunsi umwe bosi wanje yari bwigera ava ngo arankubise canke ariko benshi birahura navyo Ego. mugabo Mm. jewe nari mpereye ndashima Imana ko n'ukuri nahakoze imyaka ndwi mw'iyo nzu Mm. sinigeze ntoroka ninjiye mw'iyo nzu nongera nsohoka mw'iyo nzu nyene Ego. Hano mu gihugu cy'u Burundi hari akantu kamenyerewe cyane nk'akantu nko ku bakonvoyeri. Abakonvoyeri bose usanga n'abantu bashwana. Abamama cyangwa abakobwa bagenda muri Arabie Saoudite niyihe ngeso mwese muhuriyeko? nakubwiye nti imitima iratandukanye Mm. nimba jewe mfise umutima wo kwihangana Mm. mugabo urashobora kutafise umutima wo kwihangana Mm. canke nimba ngize Imana nkaronka iyo nzu imeze neza Mm. mugenzi wanje Akaronka itameze neza. ntibamwiteho neza Mm. kaje twavuye mu gihugu c'Uburundi turi abantu 11 Mm. ariko muri abo bose bamwe bahamaze nk'amezi abiri baca barabirukana Mm. abandi barakwiza imyaka 2 baca barataha Mm. umva Ariko wewe urabandanya urakora Je mpaka urakwiza narabandanyije. imyaka indwi. narabandanyije Mm. ndakora imyaka 7 irahera Okay. Iyo bishyitse ukabarayo nk'ayo mezi abiri ugakora n'ahantu kure cyane ndizera yuko mu mahera uba wakosomye kugira ngo uve ngo ushikeyo mu mezi abiri nayo burinjiza. Iyo ukoze amezi abiri yonyine bakaca bakwirukana biroroha kugira ngo kandi umuntu avuye hariya yongere gushika mu gihugu ciwe c'amavukiro. ntibyoroshe kuko je sinoja ngaho ngo mbeshe turafise umwambasade nukuri atitaha abarundi kazi b'iwacu iyo mutabaje ntashoka agomba kugutabara baba hari igihe mu bisanzwe abafatiriwe na byinshi cyangwa hari n'igihe bakorera ikibi bakwimye wifi ugasanga biragoye kugira ngo abimenye rero nk'umuntu akunda kenshi kudutabariza ni umuntu yitwa Mugisha Daniel ahantu uri Imana ikugire neza pe arafashije abantu b'abarundi kazi yego cyane kandi na ambasade mu bisanzwe aradufasha ariko si wa muntu wo kwirukira si wa muntu wogira akabazo uvuge ngo aba hari ku bwanje urashobora kumwandikira nk'uno munsi agahera nk'indwi ataranakwishura no ataranakwishura mugabo je hari igihe mvuga ntingira ngo nuko aba ari akazi kenshi canke biravana Okay. Abantu canke abakobwa bamwe bagenda muri biya bihugu vy'abarabu barasiga ingo ngaha bakagenda hariya ariko bamaze gushikayo bakaca bibagira zango bari basize bubatse bakaca batangura gukundana n'abandi basore ushasha bakaza bakora babarungikira amafaranga mu nyuma tukaza kumva induru ya mafaranga yabo baruhiye abasore barayariye kuri ico kintu carigeze kikubako
je nanagiye mfise ikinjanye nanagiye mfise ikinjanye nanagiye nsenze imana nayifukamiye nti imana ndagiye uranzigama ibyo nzohura navyo yego ivyo biriho nanje ndashaka kumenya kuri wewe aka kanya ndi kuri wewe ariko ndaza kukubaza no ku bandi umaze gushikayo wararuse abantu benshi baba bakwandikira benshi cane kugira rero bineshe wabiciye mu benshi cane kandi muba twayaze jewe nta muntu yigeze nyaka amafaranga yego uko naramubwira nti okay naremeye gukora amaboko nawe ngwino uyakorere ivyo biriho okay rero ndashaka ugira ikintu uvuga kuri bano ba mama usanga bagerayo bakaca batangura ajya amafaranga bakorera bakatangura kuyarungikira abandi bantu bakibagira n'imiryango yabo shaje nibaza nk'umuntu yibagira umuryango igome abantu b'abapapa murashobora kugenda mwumvikanye yego mwahuje hamwe wamara kumurungikira ayo mafaranga utangura kugira izindi ngeso utamuzigako yego je nabona hano y'abamama benshi iyo ubona bikubayeko ukamurungikira amezi 2 3 meme gushika hafi n'umwaka yego ukabona nta kintu na kimwe ariko arahindura wewe ugerageza kureka kumva amajambo y'inyuma ukagerageza ukagira amatohoza umaze gusanga ayo matohoza ari ukuri bakubwiye ntushobora kuvuga amajambo menshi ngo uje ku ma YouTube uje ku maki wefata ingingo yiwawe mu mutima wawe ucuburoka amahera yawe udashaka kuyarungikira uwundi genda uguruze konte ushire kugire konte block canke nimba ufise umwana ubwira umwana ugenda uguruze nyamwana muri kumwe tudashaka kushira ku mafaranga mugabo mu gihe ubonye naho nyene mwaravyaranye uravuga uti reka nzanaruka amafaranga nzirafata abazi n'ibihumbi 200 canke ibihumbi 500 azarafasha abana yasigaye yoshire kuri konti nimba uri umugore ushaka kubaka uzoshira kuri konti niwumva uruhushe utahe niwasanga wa mugabo wawe yigire mu vyiwe yazanye uwundi mugore okay ugomba umureke natwe dufaranga twawugura parasera niwabona bihereje ko usure busafire kandi ugarukuze wubake niko nama nabwiye abamama kenshi okay bamwe bavuga ngo amahera yo muri Arabie Saoudite ngo ni nkajya abasirikare bagenda kuzana muri Somalia ne barabesha bajya amafaranga ngo ugiye kuyadandaza ngo ntiyigera yunguka mu minsi icitse ndadandarisha ariko urafise abagenzi bavuga ati ndavyumva naho nari hari naravyumva none wowe nk'amahera wakoreye imyaka 7 yose akumaze kumva yuko nudandaza uzohita uhomba utegura kuzoca ukora iki okay urakoze cyane iki gihe ntaco mfise no kwishura dushaka kugira ngo n'abagenzi bawe bari hari sindara situation ingene bimeze umunsi nabonye isha nzokora nzogikora ndavuga ngo amafaranga yawe uracayabitsa ahantu biza umutima wanje Imana okay hari abakobwa bamwe twama tubona amavideo yabo y'ubwambure cyangwa amavideo yabo y'urukozasoni bamaze gushika muri abakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi ugasanga n'abamama biyubashe baba batuje baba baciye make ariko bamaze kugira hariya tukaza dutangura kubona amavideo yabo y'ubwambure ico kintu nk'umuntu wagiyeyo wibaza ko biba byagenze gute canke kiva kuko igitegwa niki ngana kuryoherwa cane birashika ariko wowe uganira nabo uhura nabo ndizera ko uzi byinshi turaganira tuba turi mu magurupe atandukanye nyene biramutse bishitse ni shetani ikorera muri byinshi ashobora kuza nk'igisare usanga kigushize muri mudu kigushize ahantu ngira ngo sinzi ibintu bisigura ariko uri mama wiyubashe ibyo nibaza ko tubikora kandi n'abandi mu bisanzwe nibaza ko babikora kutamenya cyangwa kutiyubaha cyangwa kuguhendwa bibaho iyo uvuze guhendwa rero Jesse ntahura neza ubu ushatse kuvuga iki guhendwa yo urazi gitema ndabivuze uko ndaguha akaroro kuri jewe ego ko ndi umumama akuze ariko atari cyane ndashaje
Ego. harashobora kuza nk'umwana w'umusore Mm. akavuga ati ndagukunda, Mm. nyene urabona imyaka uba wimariye hanze biragoye, Ego ni myinshi. ni myinshi, Mm. ariko mugabo ufise ibanga Mm. uramubwira ati burya rero jewe nawe utaba ufise umugabo kuvuga uti ni ku mutima wawe Mm. ati reka niyubahe ndamubwira ko ufise umufasha Mm. turaba uko byohagarara. Ego. Mugabo n'igihe rero usanga mana aya mafaranga y'abamama dukora muri Saudiya n'ukuri Mm. kenshi arakunda kuduhenda, Ego. nanje ndimwo Mm. kuduhenda Mm. Uraza kutubwira nawe ingene yaguhenze. kuko ahenda jewe Eh. amenda pe Mm. kuko je nta muntu numva ko yari kuza akambwira ngo nyereka ubwambure. Mm. Yeah. Ego. bariho pe kandi Mm. barabimbwiye mugabo Mm. ko nari nzi icanjanye, Ego. nzi ico nagiye gukora, Mm. nzi ubuzima narimwo, Mm. nzi amagorwa narimwo, Mm. aya ntawe ari kuza kumpenda. Ego. Okay. Ambasade y'u Burundi iri muri kiriya gihugu ca Arabie Saoudite afise amakuru yuko hariho umumama umwe yakwamiye yarya nyene bivuga yuko yagize ikibazo co guturubura mu mutwe abivanye na video yiwe basize hanze y'ubwambure. Wewe uherukayo vuba, uwo mumama arahari canke baraduhenda? shaje ntabwo naciye muri ariho Mm. ariho Ariho ntabwo nigeze nca muri ambasade. Tubwire rero iyo nkuru y'uwo mumama nimba uyizi kugira ngo. Bosi wiwanje Mm. yaranteguje arambwira ati ejo isafari Mm. ntabwo nyine baraca muri ambasade. Mm. Oya. Yego. Atubwire rero iyo nkuru y'uwo ariko rero mumama. mugabo biriho naramwumvise uyo mumama Mm. sinzi ko akiriyo ntabyo nzi ariko ariyo Mm. atarataha. Yego. Inkuru yiwe nimba uyizi vyagenze gute kugira ngo arinde asara akaca aguma hariya nyene? Vraiment iyo nkuru yiwe je naje nabona bica kungurukana bumenye ntabyo nzi. Mm. Aya ntabyo nzi pe. Ariko bivugwa yuko yakundanye n'umusore, uwo musore barakundana cyane, nyuma uwo musore aca amubwira ati ndongikira video yawe y'ubwambure. Ni benshi Mm. ni benshi pe Ni benshi. byaba byababayeko. Mm. Ni benshi Eh. hari abo tumenya hari abo tutamenya. Ego. Rero urumva mukundanye akubwira aho agukunda Mm. akubwira ko muzobana Mm. mugabo mumaze nyene kuja mu nkundo Mm. mukajahirwa mwese Ego. usanga bibaye ibindi. Rero amaze kumuha video avuga ati mpa amafaranga tampaye amafaranga ndashira ku Ndagashira habona. kandi yamwimyira gushira ku nguruka nyene. Ego. Rero biragoye. Nuko ndazi dufise abantu benshi bari muri biriya bihugu badukurikirana nabo bumvireho baze baramenya ingene bitwara. Akabazo kanje gakurikira, imyaka indwi uri muri kiriya gihugu nizera ko wagiye urahura na benshi cyane b'abarundikazi. Sinzi nimba mufise ukuntu muza murahura, sinzi nimba mufise nka groupe muhuriramo kugira ngo mumenyane bigiye bitandukanye. Hari abarundikazi mubayo, muba mubanye gute? Oya mu bisanzwe nta muntu ahura n'ubundi n'umwe Mm. nka je niho n'imyaka ndwi mazeyo Mm. ntabwo narigeze mbona n'umurundi n'umwe. Uko n'ukuri twahura n'Abangladeshi, Abafilipino, Aba-Ethiopia, naho ntabwo nigeze mbona umurundi amaso ku maso ngo turamukanye. Mugabo hari abandi usanga bahura. Hari aho usanga mu miryango hajemwo umurundi Imana mukaca mubonana. Jewe n'ukuri noba ndiko ndabesha ngo hari umurundi twigeze tubonana mu magurupe. Ni ukuvuga ngo wamaze imyaka indwi utihe. Tukavugana kuri apere video kuri imo tukaramukanya tukatwenga ibintu nk'ivyo. Navuga ngo turahuye macho kwa macho. Okay. Abamama benshi iyo bavuye muri ya bihugu ntitwigira tubona kandi basubirayo. Kubera iki? Ese weho nawe uri muri abo nyene tuzokubona usubiyeyo canke nawe nta gahunda yo gusubira? Yabanze reke ndohoke. Igihugu cyacu kiraryoshe. Igihugu cy'u Burundi kiraryoshe cyane. Ariko natwe turaruha. Muraruha? Kubera iki muruha? Nukurondera gukoresha amaboko. Ango ntituruha. Sivyo ntabyizana nukurondera. Ego. Gukoresha amaboko. Bikanka base omwe warondeye. None warabonye ibintu biva hejuru ngo birakorotura bitoye. Oya. Gukoresha amaboko. Kurondera. Ariko tubona nk'akaroro nk'abantu baba bagiye muri bari bihugu bya Australia, Canada, iyo baje ngaha ntibamara n'ukwezi duhita tubona kandi basubirayo. Ariko mwebwe muva mu bihugu bya Arabie Saoudite
iyo muje muba muje nta gusubira inyuma. uripanga ukavuga uti Eh. oya sinzosubirayo Eh. sinzosubirayo Kubera iki neme no? gukora iyo myaka ndwi Mm. kugira ngo ntegure utwo ntegura hanyuma nze nicara ntubona ko ni mama akuze Ego. Ni ukuvuga ngo imyaka indwi warakoze hageze aho uruhuka ntituzongera kandi kukubona wasubiyeyo. gusubirayo Mm. oya reka mbanze ndohoga reka mbanze nje utwo iwacu i Burundi turaryoshe urazi kwama ku mukino wa misi yose wewe Mm. reka Ariko no ngaha twama ku muceri usibye oyayo kuzinga. oyayo turarya udusombe udusoma uduharage Ego. reka reka Mm. nayo hari uzohera itariki imwe y'uwo muceri Mm. ushika ngira ngo utashe iwanyu Okay. Twaganiriye cyane ku bintu byo kuri Arabie Saoudite. Sinzi nimba uza kunyemerera ndakubaze ku buzima bwawe busanzwe. ubuzima bwawe bwanje busanzwe Mm. umurimyi Mm, mm, nari mm. umurimyi Kukubaza ku buzima bwawe busanzwe nta kibazo. ubuzima busanzwe ukuntu mbayeho Wewe ikintu nza kubaza ku nyene nta kibazo urambaza uranyishura. yego Okay. Hari akantu nkunda kubaza cyane abakobwa cyangwa abamama. Nkunda kumenya ngo iyo uza kwihitiramo wewe kuvuka wari guhitamo kuvuka uri umuhungu cyangwa wari guhitamo kuvuka uri umukobwa? shaje nakakubesha nari gupfuma mba umuhungu vraiment Kubera iki wari kuvuka uri nari umuhungu? gupfuma mba umuhungu kuko Mm. shaba mama duhura n'ishida n'ibintu byinshi Mm. Kubera iki rero utibaza ko abagabo nabo bahura n'ishida nyinshi? abagabo Mm. abagabo bari nibanga Eh. bari nibanga bafise ukwihangana ntibasa na twebwe Ego. Okay, uno munsi uramutse uvyuka nko mu gitondo ukaca usanga wabaye umugabo. Ariko nakabazo kanje tu ugasanga wabaye umugabo cyangwa umuhungu. Ariko ukaza ugasanga ikete hampande yaho wari uryamye rivuga ngo uri umuhungu umunsi umwe gusa. Ni ukuvuga uza kuba umugabo umunsi umwe gusa. Ni ikihe kintu wokora muri uwo munsi? sinovyemera Nta mahirwe yo kubyanka wowe ufise kubera usanga vyabaye. none biramutse bibaye no vyakira uko nyene Ni ikihe kintu rero wokora muri uwo munsi? uwo munsi mba nokora iki mbaye umunsi umwe Umunsi umwe nyene. ntaco nokora Nta kintu na kimwe wokora? oya ntaco nokora pe nonohindura iki Nanjye shaka kumenya nk'umuntu w'umugabo umunsi umwe gusa ukavuga ati ngiye kuba umugabo umunsi umwe. ndakubwira ico nokora nicobura none ko noba ndose umunsi umwe sinora ndabimaze mba noca nkora iki benshi ariyumvira akavuga ati bashagiye mbaye umugabo umunsi umwe, akavuga ati nogenda nko mu kabari, ubundi akavuga ati jeno canke nakurondera umukobwa, ubundi akavuga byinshi nkawe rero uramutse ubaye umugabo umunsi umwe ni ikihe kintu mukora? ugomvye kuvuga ko oya cise kikuru coza imbere y'igihe ndi kuvuga kuri wowe nyene bwa mbere na mbere wokora iki nyene? noca nkora ico njejwe nkabanza nkaraba ko nokwikenura basi naho ibyo bigeza mu nyuma. None warabonye umuntu ashonje aja kurondera umugabo canke aza kurondera ku munsi umwe, ariko biragoye nyene wikenura. biragoye nyene Ego uno munsi hano mu Burundi hari abakobwa benshi canke abasore aba bashaka cyane cyane ku ruhande rw'abakobwa bashaka nimba akundanye n'umuhungu, urya muhungu aba ari bamenye ibintu byose mu mibereho ya misi yose, nimba akenye amavuta, nimba akenye telefone, nimba buri kintu cyose akenye uwo muhungu aba ari wakimugurira. Wewe nk'umumama canke nk'umuvyeyi wokwemera yuko umwana wawe w'umukobwa aza gusaba ibintu umuhungu? mumenyesha amakuru urabona ibintu byarahindutse pe. Kera igihe twaruka ntabwo wigera municaranye n'umuhungu nk'uko ntibyanakunda, kandi umenye ubu n'iterambere, kare nta matelefone yariho, turi ku isi ya Facebook na WhatsApp, hakoresha amakete. Hari n'igihe wewe uri umukobwa wicaye aha ugashimwa n'umumama wawe hariya akakurangira umugabo, yego. ariko ubu urabona ubu ikizungu caraje, ni demokarasi yaraje, ntumva biragoye. Ariko ku ruhande rw'iwanje nk'abana biwanje biragoye. ni ukuvuga ngo turashaka kutubwire nk'umwana wawe w'umukobwa aje muhira akubwira ati, ukamusanga na telefone nziza akubwira ati ni umusheri wanje yayinguriye, ico gihe wewe
ubyakira gute ndaguciye mu cyo vuga Mm. rero hamwe n'umukobwa yombwira ngo yarahawe telefone n'umuhungu ndabafise ni babiri Mm. gusa bari mu mashuri Ego. ndabafise ni babiri Mm. ngabo ni telefone nk'iyi ntoyi Mm. ngenda zibaguriye Mm. Ico bishitse ndagikenera. rero ukayimubona na bishitse ego noba nagiye gukora amabose sinaba nagiye gukora amafaranga ashaka bakambwira ati mama shaka iyi telefone ni Mm. bagurira Mm. erega Ego. ya telefone byari bindi Mm. ariko mugabo simpakanye Mm. muri demokarasi ni mu kizungu Ego. ariko aya biragoye. Okay. Yosigurira. Ndizera ko nta misi myinshi uramarusha ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ya. Ni ikihe kintu warabye ahantu hose umaze gutemberera? Ni ikihe kintu umaze kubona kugwaruka canke umaze kubona yuko atari ingeso nziza kugwaruka guno munsi? Nukuri naba ndiko ndabesha je sintandaja pe Mm. Ya. Warakoze amakosa kutagutembereza. ntaho ndaja urumva mu bisanzwe ngiye nk'ahantu nk'ibirometero 5 canke 6 Mm. amaguru acanja Mm. rero urumva ntabwo ndatembera kuva nurutse indege ntabwo ndaja muri ville Warahomvye. oya ndabesha naragiye muri ville kwa muganga kwivuza amaso Mm. aho nyene namazeyo umwanya muto Mm. baca bampa randevu y'indwi zitatu Mm. none zararenze Ntiwigeze Uranza usubira. gutwara ayo marori nta Nshaka kumenya rero abandi bamama benshi cyangwa abandi bakobwa iyo bavuye muri biriya bihugu ubu bubare tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura bugezweho nibwo tubasangamo nibwo birirwamo nibwo bagorobezamo kubera iki wewe kuva hanze y'igihugu ukaca uza mu nzu yawe ukicara hafi ukwezi kose udasohoka none ko bayafise ariko nawe urayafise barayafise kandi bafise je nta mwanya numva mfise ko kuja mu kabare oya ntawafise kandi so vango ndayabuze ayo kuja mu kabare mugabo ya jewe ikintu harehare ntinya bavuze ko mu kabare kenshi usanga batanga isumu ni ukuvuga ngo utinya ko baguhasa ariko baramutse ari umuntu yashatse kuguhasa umuntu sinizera yuko no muhira togusangaho reka nta migenderanire y'abantu ushaka kubera iki rero ntayo nshaka ni ukuvuga kuvugira ngaha nta bagenzi uraronka oya nuzukomeza uburi ku matelefone bari turi kumwe hariya Saudi twari kumwe muri Saudiya nene baranambaza ingene ibintu ndabibona ni vyiza pe ntirare niri utwo dusombo tuturengarenga mba meze neza ndashima Imana ndabwa nti mwebwe mubishoboye bandanya mukore mutebishoboye nantu muze muruhuke hama Okay. Hano mu gihugu cy'u Burundi hari abakobwa benshi cyane baba bifuza kugenda muri biriya bihugu. Niki kintu wumva bababwira abo bakobwa baba bashusha bashaka kugenda muri Arabie Saoudite? Nukuri ne bagende. Mm. Ne bagende. Mm. Simani zibafashe. Yego. Bashika amahoro. Bagende barabo ubuzima. Rega ubuzima burarondegwa. Ubuzima burarondegwa. Mugabo cyo nakubwira cyo nk'umukobwa canke nk'umumama no hanura no muhanura ko yakoresha amaboko haje mu ngeso mbi haje yababaje nk'umumama usanga shira gutwarwa n'ivyisi ahubwo gatereka nkoresha amaboko ye wanje canke ngendi yabanje ariko baraja ndondera ubuzima biragoye kweli nicyo hari akantu kamwe maze kubona ni umukobwa umwe yambwiye ngo yafise umuhungu yamuhaye amafaranga yiwe uwo muhungu bumvikana ko agomba kumugurira parasera ariko umuhungu amafaranga acarayarya uwo mukobwa ararya cyarantuma nginde gukora ikiganiro n'uwo muhungu ndamaze ibintu by'uwo mukobwa uwo mukobwa yaranshingiye ntarambwira ngo twebwe ino aba barabu baraduhatiriza gusambana cyangwa kuryamana n'imbwa zabo icyo kintu muri Arabie Saoudite cyuko bafata nk'umwirabure nk'umukobwa w'umwirabure yavuye mu bihugu by'u Burundi bagatangura kumufata nabi bakamugereranya n'imbwa y'iwabo birahari canke byoba bitamenyerewe cyane muri icyo gihe oya barabesha bijya n'uruhendo n'urubeshi yego n'ubeshi pe ni kugomba nyine gucavuza abarundi n'abarundi kazi oya none imyaka ndahamaze ndwi oya gusa kuba boss wagufata ku nguvu
canke abahungu ba bosi wawe sindabihakanye kabo ngo imbwa oya navyo ndabona kweri navyo ndabona mugabo je navyo ivyo nkijayo naho nari ino byaravugwa yego kabo ariko maze kuja navyo ndabona nigeze mbona yego ari bosi wawe yagushimye murahika yego canke umuhungu wa bosi wawe yagushimye bashe muriruka ariko ntiyo kwemera kugutwara ngo umubere umugore oya bo nabo baratwarana umukobwa umwe yambwiye ngo bino bihugu by'abarabu iyo nyoko buja akubonye gusa urabye umugabo we mu maso muragwana n'intambara muragwana nyene none murabana mu maso ni cicegwe cyakujanye none wumva mu gihe bosi wawe yaramutse yagukunze wumva umubano wawe na mabuja wawe ucumira gute mubisa ego barabakunda pe barabakunda ariko biragoye abagore ba Saudiya barakaze cyane ni nko ashaka kukwikeka akubwira nabi akubwira nabi atani ivyo narimwo uri mu kazi kawe akaca kwahuka ugasanga atanga kugufata nabi araguhaye isumu cyangwa arakwirukanye mwibarabara takinda kimagu aguhaye bibaho kandi shoje wawe mu gihe aba gukunda ntashobora no kuvuga ngo shoje wawe naho bagukunda gute ntashobora kwereka umugore agukunda niho ndashaka kugira ngo n'aba bandi bakobwa bashaka kujayo bumvire kubera ko hano hanze hari abakobwa bafite ibibazo by'abagabo ashitse harera akaca abona umubosi we yamukunze avuga ati jewe ngaha kabisa nubwo ntusubira mu gihugu cy'u Burundi ntangora nahagukunda agushira he agushira he kaba hariho abiyemeza umwuga ugasanga baragiye ko bapangira amazu yego okay hari umukobwa umwe yatwaye inda hariya muri Arabie Saoudite ayitwara inda y'umwarabu ariko baca baramwirukana acazi no mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga ariko iyo nda ngira ngo yoba yaje atayizi amaze rero amaze kugera ino amaze nk'ukwezi yumva mu nda ntibimeze neza aca atangura kubeshya urundi umuhungu avuga ko ariwe yamuteye inda ariko umwana amaze kuvuka bacabona havutse umwarabu ndashaka kumenya hariya mu kiriya gihugu nko mu bosi wawe cyangwa umuhungu wo mu bosi wawe aguteye inda icyo gihe bigenda gute shikaze numva kiragoye kwishura erega mu bisanzwe ni bwa buhumbu nyene bwa barabo ntaba abikoze ngo ntugukunda oya ntaba gukunda pe abashaka nyene kugira ngo yikure ku musonga vyonyene ntabwo abagukunda yego ndashaka kumenya rero nimba hari uwo warigeze kuganira nawe mu bo mwaganira hariya iyo bishitse nk'umukobwa w'umurundi kazi agatwarira inda hariya ingaruka mbi ahura nazo canke ibibazo agirirayo navyo hariya none ga mumenyesha makuru nkawe ari wewe umaze kubona ko kacanganya katwara inda umva ibibazo byobura ibibazo ankoro ukaba uri mu gihugu utari wawe urumva biragoye wibaza ahantu hagendwa n'indege zitatu bibaza ko ari coroshe si coroshe kabisa hari n'igihe nyene yigutwaza akaja guta hanze urumva rero uravye nabi ugaca ugenda kuri ambasade ukava ko ufise inda yiwiwe baca bakuganira mu kigo bagahamagara bosi wawe nimba babigenza gute ntumbaze aho rero ucugumiye mpaka uzovyara hama basigira abana rero iyo banye umuntu nyene w'umushapu uvuga uti jewe nta kundi namaze kugwa mu rudubi bishatuma ko bosi wawe ati mpitike ntahe kizi imana urayitahana ni ukuvuga ikakivukira ngaha mu Burundi umwana atagira se nta kundi iyo tubitishwe uramuzana nyine ukamuvyara none hari ubundi uri umuvyeyi ntuniga okay rero ndashaka ugira akantu wohanura cyane cyane bano bakobwa bashaka kugenda muri Arabie Saoudite baba bashushe ati mana wamfasha nkashika hariya ndashaka kugira nk'impanuro we wahabaye cyangwa wagenze gira ikintu wabwira ubahanura yego je nk'ikintu hanura abakobwa ariko baragomba kugenda n'abamama nukuri imana baca imbere baza bagende ariko baza bagende bibaza ngo ni mu Burundi baza bagende bibaza ngo dushaka ibi oya bazi bafata umutima wawe tekere bavuga ati je ngiye kurondera ubuzima nico kinjanye urumva
Yego. apana bimwe byo ku hariho nk'abantu babona umuntu ari Saudiya akabona aradugije ntibona nk'iyi nzu akabona aradugije Yego. bakibaza ngo ni ukoroherwa ni ubuzima bukomeye muntu Yego. ni ubuzima bukomeye wemera gutukwa wemera gufatwa nabi wemera kugawa wemera buri kintu cyose Yego. mugabo nta kintu kimwe mupfana icyo mupfana n'amafaranga gusa baguhaye bakagira imana bakakurungikira amafaranga yawe agashika agakora igikorwa urashima Yego. rero icyo bahanura bagende bakomeje umutima bagende bihangane twaragiye twahuye na byinshi twarihanganye twarakubititse twararaye ubusa twaririwe ubusa ubwo turatubika urumva turatubika ariko dushika kuri ya ntego icambo cyo no kubwira nk'umudamu abanza kuvuga ati jereka amazondera ahantu njireho umuryango uranze kugenda upanze ukabona imana iraguhaye uranse akazi kiwe nk'uko Yego. ufuka mugashima imana Kweti. sibyo jewe mu bisanzwe ego muri amaze yo myaka mugabo navuga nti jewe nobonaho shira umusaya mbaraza umuntu akubwira ngo mpa amafaranga ku kwezi Yego. Ni hatari. nawe hari naho uteka isume ntabibone Yego. ugenda yubaka twari kumwe akantu karababaje cyane uri umumama rero ukaba uvuga uti je ndagiye kurondera ubuzima wihangane kandi ukomeze gusenga cyane kandi ugumye umutima pana kubona ugira ngo yerere oya urinze ujya ku kabarubanda uba ubona ko byananiranye pe naraga je ndahora navyo Yego. je ndamo nashwaye na bose nama namerewe nabi ubwabo navuga nti icyo nagiye kurondera mpaka ndagishikeko icyo twapfana nabo n'amafaranga gusa Yego. byonyene niko barambuza ntanzara yanyica mugabo umuturubiko wonyene wo komora pe no ariko mugabo kubuzi ico bakakujanye urashindiriya Okay. Ndashaka kugusaba nimba bitoba bikubangamiye urashaka kutubwira intahe yawe yo kuva ngira ngo imbere y'uko ugenda muri ico gihugu c'abarabu kuva dushake duhere kuvukira inkumi utubwire ubuzima bwari bumeze gute kugira ngo urinde kandi ufate ingingo yo kugenda muri kiriya gihugu nambo ugomba kurara ntangora zagutse bemo nta kibazo ntangora nawe tugusasira mu ntebe uraryama Yego. mu bisanzwe biragoyesha biragoye ubuzima nyene bwari mu bisanzwe navutse mu bantu bakenye nja kubaka nyene biragora hanyuma urazi ko ingo byama byabaye sije nyene sindi wa makasi sindi wanyuma oya ndasubira muhira ndasubira muhira nyene ndabona nti ubuzima buragoye rero igihe ntangura kuja mu barabu nshaka kumenya igihe utangura kuvyimvira uvuga ati jewe ndafashe kuvyimvira yego yo baravuga byinshi je nagiye aramahitamo pe nagiye ari umuntu nyene mvuga nti ntasi ndahamba baravuga byinshi byo mu barabu mugabo kubera bwa bukene umuntu aba afise yego navuga nti jewe ngo mbafata inzira imwe baravuga ko basambanwa n'imbwa baravuga ko babakerera baravuga ibintu byinshi barabivuga ariko mugabo kubera ushira imana imbere bwa mbere na mbere uragenda neza jewe nagiye muri 2017 naho nagenda aho navanye n'umugabo kuva muri 2013 yego nyene ndafutse murazi ko bugoye ariko narakomeje kwihangana ndakubitika ndamererwa nabi ngabo igikoroshera imana imbere yego hama ndongo umuntu ambwira ati ngo tuze kondera passport shanti yanangoye pe atari ubu bava ngo batanga amajana yaratangira n'itanu ndayironka passport ubu ziragoye cyane yo ziragoye gose rero sinaciye no kwibuka c'indege naciye Kenya twaciye muri Kenya turatombora turagenda amanya turagenda kandi ntitwanahagaze kuri office imodoka dushikanye nka twaraye nkaho bukeye aba boss bashaza kudutora turagenda rero ubuzima bwatanguye ubuzima bwaratanguye nyene urumva uramererwa nabi yo mana
muntu ugira uje Saudiya n'ukuri Imana igufasha ugenda ushika amahoro mugabo ukoresha kwihangana yego ukoresha kwihangana pe hariho abakobwa canke kuko duhura na byinshi hariho abadamu ngaha ukwihangana kuba atari ikirenga ku buryo niyo umugabo wiwe yabuze amafaranga ya rasiyo uwo mudamu batarara hamwe ku buryo hari abadamu ngaha batazi kwihangana ku buryo niyo umugabo we byashyitse akabura nk'akarasiyo usanga uwo mudamu n'uwo mupapa batararana bivanye no kwihangana guke ko mudamu nk'uwo mudamu aramutse ashyitse muri Arabie Saoudite yohaba kweri bivana n'ukuntu baba barakuze bivana n'ukuntu baba barakuze canke bivana n'ukuntu erega baca umugani ngo nta ntiziha bose ntiziha bose birashika aho abadamu baba bariko barakora ikiganiro nobabwira no kuri kwihangana birakenewe ni nabyo bintu umaze kubona abantu benshi baza bashinga inama bavuga ati ngiyo ntaza kwihangana sinari gushika kuri ibi sinari gushika kuri ibi ndakubwire je bahano nashikiye hariho umwana imfura ya mabuja cari kigugu yego uyu mwana ntiyarazi no kwikura urwara uyu mwana ntiyarazi no kwimyira igisero uyu mwana ntiyarazi no kwihanagura uko ntiyarazi ko ibyo akora ntavyarazi yego none wumva udakoresheje kwihangana kandi usanga yarakuze imfura ya bosi wiwanje imfura ya bosi yarafise nk'imyaka ingahe ingira 30 yaramaze kugira imvi nuko abantu nyine bagoma babasigira ibintu nukuvuga kandi uyu mwana yarafise amanyama yarafise amanyama kandi ndakubwije ukuri uyu mwana baramukunda ngira ngo ntibashakire na gito kitose karakoriwe nuvuga ngo wewe niwe wamwitaho byose arashobora kugenda nk'imaka kamara nk'indwi zibiri asigara muri iyo nzu jewe n'iyo mwana gusa ari telefone gusa byonyene yego uwo mwana bakamubaza bimeze gute ntiyavuga gusa arabona ngabo ntiyavuga yego ari ikintu yashaka yaguha sinye gusa icyo adashaka yarakoresha gutya gusa kandi yaragoye cyane ubyumva yaragoye wowe rero ukiyashika kugira umenyerane nawe ntibyagusabye barampaye baza barampa amasinye kandi mu bisanzwe utari umubyeyi ntabyo woshobora ni ibintu biba bigoye cyane nshaka kumenya cyane cyane benshi bano bantu tubona bagenda muri biriya bihugu uba usanga bazi ururimi rw'ikirundi rwonyine ushitse hariya bigenda gute kugira ngo uze guhuza n'abajya barabo usanzwe atari ibinyene leta irikira irakorera mama baje mu bigo bakiga nta kigo twese ducamo twagiye tugica mu binwabi kigo nuririye muri Kenya yego urumva je naratomboye mabuja yiwanje yampasinye yari amaze kumbaza ko nzi icongereza ndamwe ndacumva English urayumva ndayumva barabiye no urumva amaze kumva ko takirimi cabo nzi akoresha sinye nawe ariko yarazi icongereza ni cyarabu gusa abana bono bari bazi icongereza rero cyangwa kuntuma nk'ikintu cyakoresha telefone mu telefone agaca ambwira ngo nize kumuzanira iki nk'ibintu mu bisanzwe byo mu nzu uri umuntu w'umumama nta kintu cyaba kigoye kirimo bubitsi none nko koza ibyombo ugashira mu bubati ukagira iby'isuku bubitsi urugaho ntububikora yego ariko umenga ugishikayo biragoye cyane umuntu uwo ari we wese iyo agishika ahantu ari rya mbere kandi rero kanatsinda bakara abantu badasangira ukoba umenga biragoye kubana nabo gose ndashaka rero kumenya nk'indwi ya mbere ugishika harahushika ahubira kunuka ndashaka rero kumenya harahushika n'isahani ntibayiguhere bakaguhisana iwawe bakagukombe ciwawe ariko ibyo ukabyihanganira kubera ubuzi cakuzanye ndashaka rero kumenya wowe indwi ya mbere ugishika hariya muri Arabie Saoudite indwi ya mbere
indwi ya mbere mu bisanzwe reka je ntibari kunyinuba kuko naho nyine baba bafise ikigugu kinuka ariko uvuga ngo ndanuka kandi bafise ikigugu kinuka oya gusa narashitse nko mu masaha 4 mabuja carambwira ngo nambure impuzu camwe ndazishire ngaho cenjana muri dushe nzanira isabune eswime impuzu wenyine ari wako ari wabinzaniye yoga heza aca baza mpuzu ziwanje ndazishira mu mashini arampamagara ngo hano aca ndazishira mu mashini aca ari zimesa ndabibona urumva ahejeje we nyine arazikura yazumutsa aca arazanikira ku mugozi mu kigo nanje carambwira ngo ningende kuryama ko nari narushe cyane ndaryama sahandwi cyane ndavyuka yego cyasanga nyine mabuja ahagiye mu gikoni guteka ndagenda acarambaza ngo urazi gukatagura itomate ndamubwira yego ndakatagura itomate igitunguru ndagira amasarade byose acabona rero ingene ngira abandi ngo barabambika amagaje nta magaye yigeze nyambika yego kandi n'ukuntu ndiko ndababeshera ukuri ntabwo bigeze banyinuba igikombe cyabaye kimwe ibirahure byabaye bimwe isahani yabaye imwe ntabwo bigeze banyinuba ngo ikini gwawe n'icumba twajyamana n'uyo umwana wo mu kigihugu cabo twajyama mu cumba kimwe televiziyo bari batuzaniye televiziyo nk'uko ku ruhome ntuzeye telefone publique yo ngaho ati wumvise agwaye telefona byari bimeze okay wowe uri umwe mu bantu unavuga ngo wagize amahirwe yo guhura n'urugo rumeze neza ndashaka kumenya rero mu myaka indi wese wamaze mu rugo kandi simba ndagenda kuruhisha sise kukubaza byinshi ni kihe kintu kimwe bagukoreye kitakunezere canke cyakubabaje cyane mu rugo rwo wahabaye nakubwiye nta na kimwe pe no kuvuga bagufashe bisanzwe none iyo batagukubise cyangwa bakwima umushahara icyo kindi ni gike ibindi byose kuri we bari sawa gushwana nako abarabu barashwana pe abarabu barakankama nta muntu azoguhenda ngo mu barabu babayeho neza gusa twebwe abarundi baradukunda kubera twihangana okay iyo uza guhura n'umubosi agukubita wari kubyifata mu gute nari gutoroka nari kwihangana utorotse wacu jahe urabona usohotse portail nk'iyo ukazobona kizongozongo y'igipolisi canke uri kuragenda wiruka wazubona igipolisi kije kikaca kikubaza nimero za bosi wawe urumva kikakubaza nimero za bosi wawe tekanze kugutwara kuri ofisi byo munyuma gakurikira okay no kuvuga ngo hariya haba ari security cyane irenze iyo ngaha mu Burundi okay mvye je numva no gushimira murakoze namwe ni kihe kintu rero nka wowe wumva worangiza ubwira abantu mama bariko baragenda muri Saudiya cyo nababwira yego mugende ariko mugende musenze mugende mukomeje umutima mugende mwihanganye ntibazokumvirize babatipe bazahora bahenda ngo barabakunda ibyo byo umaze kuba wavuye ngaho ugowe ibyo byo gusamaza hari abo bisamaza yego ngabo si byiza no bahanura ko bobanza bakagira okay bobanza bakakora icabazanye hanyuma ibyo bindi bikaza mu nyuma yego okay ndagushimire cyane muvyeyi murakoze cyane namwe Yesu abagire neza nkaba ndamukije abadiaspora bose bari Saudiya abagenzi biwanje nkaba ndabaramukije cyane nzogaruka undi munsi dukore nzogaruka undi munsi karibu icyo gihe kandi mwakira neza abashitsi none erega wowe uri urengana umuntu arengana rero hagiye no kumuha icubahiro
Okay. Ego. Bakunzi ba Senga Media TV reka mfate umwanya nongere kandi ndabashimire. Nshime kuko amamo dukurikirana iminsi yose kuko amamo tuba hafi buri gihe. So no kubagira n'umugisha nama nawe babwiye. Murabona umuvyeyi yabaganiriye byinshi bigiye bitandukanye. Nizire ko mwafashijwe. Nizire kandi ko n'undi munsi tuzomwikorako akagaruka kandi akababwira byinshi.